Ndabaramukije nanone banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Nanone ni umwanya w'ibigezweho biba biriko biravugwa, amakuru avugwa mu vya politike, inkuru zivugwa mu mutekano, izivugwa muri kahise, biba vyagiye biratangazwa mu binyamakuru ndetse n'ibindi tuba twegeranije mu masoko yacu atandukanye. Abashikirangoma ba mbere, abashikiranganje ba mbere b'u Burundi, mu nkuru ya mbere twarabaganiriye ibijanye n'abashikirangoma ba mbere b'imbere ya Repubulika: Joseph Cimpaye, Ludovico Rwagasore, André Muhirwa, Pierre Ngendandumwe, Albert Nyangoma, Pierre Ngendandumwe, Joseph Bamina, Leoporo Biha na Michel Micombero. Mu nkuru ya kabiri twababwiye ivy'abashikiranganje ba mbere ku ntwaro z'abasirikare: Albert Nyangoma, Edouard Nzambimana na Adrien Sibomana. Muri iyi nkuru ya gatatu tubaganirira abashikiranganje ba mbere baje inyuma y'ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'1992. Twiteze ko abakiri bato baza kongereza ubumenyi bwabo ku bijanye n'akahise k'u Burundi. Igice ca gatatu, abashikiranganje ba mbere bakomoka ku ibwirizwa shingiro ryo kuwa 13 Ntwarante 1992. Mu mwaka w'1992 abarundi baratoye ibwirizwa shingiro ryahinduye ibintu vyinshi mu gihugu. Iryo bwirizwa shingiro niryo ryasubijeho demokrasi, riratomora uburenganzira bw'abarundi, risubizaho imigambwe myinshi, riremeza ko abarundi bazorongorwa n'inzego bitoreye bonyene. Ku bijanye na leta, iryo bwirizwa shingiro riremeza ko umushikiranganje wa mbere ariwe arongoye leta, naho rimushira munsi y'ububasha bw'umukuru w'igihugu. Ibwirizwa shingiro ryo mu 1992 rirasa cane n'ibwirizwa shingiro ry'abafaransa. Mu gihe umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere bava mu mugambwe umwe canke mu mudwi w'imigambwe isangiye ubutegetsi, nta ngorane rikunze gutera. Ariko iyo bishitse imigambwe itavurwa rumwe n'umukuru w'igihugu igatsinda amatora y'abashingamateka, ibwirizwa shingiro bene iryo rirakunda guteza ibibazo bikomeye mu nzego z'igihugu. Ibihe nk'ivyo vyarabayeho mu Burundi ku ntwaro ya Perezida Sylvestre Ntibantunganya n'umushikiranganje wa mbere Antoine Nduwayo, aho habonetse ukutumvikana kudasanzwe hagati y'abo bategetsi babiri. Ikindi twokongerako nuko inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, ibwirizwa shingiro ryo mu 1992 ryongeweko ayandi mabwirizwa yunganira ibwirizwa shingiro, na cane ico bise Convention du Gouvernement muri Nyakanga mu 1994. Ayo mabwirizwa yarongereje inguvu z'umushikiranganje wa mbere, anashiraho urwego rudasanzwe rwitwa inama nkuru y'umutekano, Conseil National de Sécurité, yasa n'iyiri hejuru y'inzego zose z'igihugu. Inyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Sylvestre Ntibantunganya, inguvu z'umushikiranganje wa mbere zarasubijwe munsi y'iz'umukuru w'igihugu hakoreshejwe ibwirizwa shingiro rishasha ryaje risubirira ibwirizwa shingiro ryo muri 1992. Umushikiranganje wa mbere Sylvie Kinigi yarongoye kuva mu 1993 gushika 1994. Kuwa mbere Ruheshi 1993 abarundi baratoye umukuru w'igihugu Perezida Melchior Ndadaye. Kuwa 29 Ruheshi 1993 umugambwe wiwe Frodebu watahukanye intebe 65 kuri 81 mu matora y'abashingamateka. Kuwa 10 Mukakaro 1993 Perezida Melchior Ndadaye yaratangaje abarundi hageze gushinga leta yiwe ya mbere. Yagenye umushikiranganje wa mbere w'umukenyezi, abadasangiye ubwoko kandi ava muri UPRONA,
umupfasoni Sylvia Kinigi. Ico gihe nta tegeko na rimwe ryategeka umukuru w'igihugu kugena umushikiranganje wa mbere badasangiye ubwoko n'umugambwe. Biboneka ko Perezida Ndadaye yarondeye guhumuriza abo badasangiye ubwoko be nabo yarahejeje gutsinda mu matora, narirya ivyavuye mu matora yo mu 1993 vyari bisa n'ivyacanishijemwo rwose abarundi. Ikindi kiboneka nuko Perezida Ndadaye yagerageje kuguma mu ngendo yaciwe na Perezida Buyoya igihe agena umushikiranganje wa mbere Adrien Sibomana mu 1988. Ingendo yo kugena umushikiranganje wa mbere adasangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu hageze kugena abandi bagize leta, naho nyene Perezida Ndadaye yagerageje kwegera ingendo ya Perezida Buyoya yo kuva mu 1988 mu gihe leta za Perezida Buyoya zabamwo abahutu n'abatutsi bangana mu bitigiri. Perezida Ndadaye nawe yatanguje ibiharuro vya 60% ku bahutu na 40% ku batutsi. Ibi vyose nta bwirizwa ryabimutegeka ico gihe. Biragoye gose kumenya ububasha bw'umushikiranganje wa mbere Sylvia Kinigi uko bwangana muri iyo leta. Ico bikoze umushikiranganje wa mbere Sylvia Kinigi yari akikujwe n'ivyegera bibiri bikomeye vy'abafrodebu aribo Melchior Ntahobama yari ajejwe iterambere n'impinduka mu nzego za leta ibizwi nka reforme institutionnelle, hamwe na Bernard Ciza yari ajejwe ibibazo vy'ubutunzi n'imibano. Birazwi ko ibibazo bikomeye vya politike navyo bijejwe umukuru w'igihugu. Umushikiranganje wa mbere atava mu mugambwe w'umukuru w'igihugu, akaba atanica gatatu c'abashinga amateka afise, akaba akikujwe gutyo, biragoye kumenya neza ububasha yari asigaranye. Ikibabaje nta mwanya wabonetse wo kumenya uko izo nzego zari gukora, kuko umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yaciye agandagurwa haciye amezi 3 gusa, co kimwe n'uwari kumusubirira umukuru w'inama nshinga amateka Ponsier Karibwami. Nk'uko ibwirizwa shingiro ry'ico gihe ryabivuga, Perezida Ndadaye yasubiriwe na leta yose ifatanye. Leta nayo ikaba yari irongowe n'umupfasoni Sylvie Kinigi. Iyo leta yagumye irongoye igihugu gushika himitswe Perezida Cyprien Ntaryamira muri Ruhuhuma mu 1994. Umushikiranganje wa mbere Sylvie Kinigi yarongoye leta y'igihugu mu bihe bitoroshe. Yari yamirije gose abagandaguye umukuru w'igihugu. Leta yiwe ntiyashoboye kubuza ubwicanyi budasanzwe bwakurikiye igihe kitari gito. Yarashoboye gushingura umukuru w'igihugu n'abandi banyacubahiro muri Kigarama mu 1993. Yongera arashika ku masezerano yatumye bikunda ko haboneka umukuru w'igihugu mushasha muri 1994. Azama yibukwa nk'umukenyezi wa mbere yashikiriye amabanga yo hejuru mu Burundi. Umupfasoni Sylvia Kinigi yavukiye Imugoyi, ni muri komine Mugogomanga mu ntara ya Bujumbura Rirare mu mwaka w'1953. Ni umuhinga mu vy'ubutunzi, yakoreye banki nkuru y'igihugu, arazezwa amabanga atari make mu gisata ca ONU kiraba iterambere kizwi nka PNID. Akaba yamye azwi nk'umukenyezi adatamikwa ijambo, aracari muzima. Umushikiranganje wa mbere Anatole Kanyenkiko kuva mu 1994 gushika 1995. Umushinga ntahe Anatole Kanyenkiko yabaye umushikiranganje wa mbere w'abakuru b'ibihugu babiri, Cyprien Ntaryamira na Sylvestre Ntibantunganya. Inyuma y'igandagurwa rya Perezida Ndadaye, inama nshinga amateka yasubiye gukorana muri Kigarama 1993, maze irashiraho ibiro vyayo bishasha bigizwe na Sylvestre Ntibantunganya be na Christian Sendegeya. Kuwa 13/0/1994 inama nshinga amateka yaremeje Cyprien Ntaryamira nk'umukuru w'igihugu, aca arimikwa kuwa 5 Ruhuhuma, nawe acagena Anatole Kanyenkiko mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere ku 7 Ruhuhuma.
bose uko ari babiri bagenywe inyuma y'ibiganiro vyabereye mu Kigobe no mu Kajaga hagati y'imigambwe yatsinze amatora yo mu 1993 n'imigambwe itavuga rumwe n'abatsinze amatora. Ayo mesezerano yatumye ububasha bw'umushikiranganje wa mbere bwongerekana, araboneka nk'urongoye leta koko naho atabashinga amateka benshi umugambwe wiwe wari ufise. Leta ya Anatole Kanyenkiko yarimwo abashikiranganje 60% basangiye ivyiyumviro vya politike n'umukuru w'igihugu, bene 40% bava mu migambwe itavuga rumwe n'umukuru w'igihugu. Ibibanza vy'ivyegera vy'umushikiranganje wa mbere vyarafutswe. Nta matati yigeze avugwa hagati ya Perezida Ntaryamira n'umushikiranganje wa mbere Kanyenkiko, naho ibibazo vy'umutekano vyagumye vyongerekana mu gihugu, bose uko ari babiri barabashikiranganje muri leta ya Sylvie Kinigi. Kuwa 26 Ntwarante mu 1994, umwe mu bashikiranganje bakomeye cane muri iyo leta, Leonardo Nyangoma, umushikiranganje wa leta ajejwe intwaro yo hagati n'umutekano mu gihugu, yaratangaje iyo yari mu rugendo mu mahanga ko atanguje urugamba rwo kubohoza demokrasi. Mu minsi yakurikiye aca atanguza umuhari CNDD. Haciye amezi abiri gusa ashikiriye ubutegetsi, Perezida Ntaryamira yarahitanywe n'isanganya ry'indege mu Rwanda kuwa 6 Ndamukiza mu 1994. Perezida Ntaryamira yasubirijwe vy'imfatakibanza na Sylvestre Ntibantunganya yari umukuru w'inama nshingamateka. Muri Nyakanga 1994 amasezerano yo kugabangana ubutegetsi bise Convention de Gouvernement yaremeje Perezida Ntibantunganya nk'umukuru w'igihugu Bagegu. Perezida Ntibantunganya nawe yasubiye kugena umushikiranganje wa mbere Anatole Kanyenkiko muri Gituguti 1994. Ico gihe ububasha bw'umushikiranganje wa mbere bwarakomejwe gose ku buryo atanginga ihambaye yafatwa n'umukuru w'igihugu itabanje gushigwa ku mukono n'umushikiranganje wa mbere. Leta ya kabiri ya Anatole Kanyenkiko yarasabikanya bikomeye ubutegetsi hagati y'imigambwe ishigikiye Frodebu bita Force de Changement Démocratique canke FCD, n'imigambwe iri kumwe na UPRONA bise Collectif des Partis Politiques de l'Opposition ibizwi nka PPO. Naho umushikiranganje wa mbere Anatole Kanyenkiko yari yongerejwe inguvu, yagumye akorana neza na Perezida Ntibantunganya. Ivyo ntivyashimishije imigambwe yo muri PPO, binatuma imukurako icizere mu ntango zo mu 1995. Muri Ruhuma 1995 vyabaye ngombwa ko Perezida Ntibantunganya agena uwundi mushikiranganje wa mbere nyuma yo guhakanwa n'abiwe. Anatole Kanyenkiko yahavuye ava muri UPRONA yinjira muri Frodebu. Injeniyeri Anatole Kanyenkiko yavukiye mu ntara ya Ngozi mu 1952. Uretse kuba umushikiranganje wa mbere, yarajejwe amabanga menshi mu gihugu, harimwo kuba umukuru w'igisagara ca Bujumbura ku ntwaro ya Perezida Buyoya, umushikiranganje muri leta ya Perezida Ndadaye naho yari muri UPRONA, umushikiranganje muri leta ya Perezida Nkurunziza imbere ya 2015. Azwi nk'umuntu adakunda amatati, agashira imbere neza y'igihugu kurusha inyungu z'umugambwe canke iz'ubwoko. Anatole Kanyenkiko aracari muzima. Umushikiranganje agira gatatu n'umushikiranganje wa mbere Antoine Nduwayo kuva mu 1995 gushika 1996. Kuwa 23 Ruhumu 1995 Perezida Sylvestre Ntibantunganya yaragenye umushikiranganje wa mbere Antoine Nduwayo ngo asubirire Anatole Kanyenkiko, co kimwe n'uwo yari yasubiriye Antoine Nduwayo yava muri UPRONA no mu bwoko butandukanye n'ubw'umukuru w'igihugu. Kuwa 2 Ntwarante mu 1995 harashizweho leta ya mbere ya Antoine Nduwayo nkuko vyari bitegekanijwe muri Convention de Gouvernement. Iyo leta yari ihurikiyemwo abashikiranganje bava mu migambwe iyoboka umukuru w'igihugu FCD, ico gihe banabita mouvement présidentiel, hamwe n'abashikiranganje bava mu migambwe igwanya Frodebu ijya twababwiye yitwa PPO. Leta ya Antoine Nduwayo yaranzwe
no kwinubana be no kunyinyurana kudasanzwe hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wiwe wa mbere. Inyuma y'indwi imwe gusa leta ishinzwe umushikiranganje w'ubutare n'amasoko ntanganguvu Ernest Kabushemeye n'umukuru w'umugambwe RPB nturenganywe yaragandaguwe. Mu mezi make yakurikiye abashikiranganje babiri baratanze imihoho bari mu ngendo mu mahanga baca barasaba ubuhungiro. Jean Marie Ngendahayo yatwara imigenderanire no gufashanya n'amakungu be na Innocent Niyimpagaritse yarajejwe ivyo kunguruza abantu, amaposita no gutumatumanako amakuru. Leta yarahinduwe gato muri Gitugutu mu 1995. Muri Munyonyo mu 1995 imigambwe ine Radesi, Anade, Abasa, PRP yamenyesheje ko ikuye icizere cayo ku mukuru w'igihugu ari kibandanya iri muri leta. Leta ya Antoine Nduwayo yaranzwe n'ibihe bigoye cane mu vy'umutekano w'igihugu. Ikirobere ca CNDD cari gitanguye kugira ibitero ahatari hake mu gihugu. Bumwe mu bwicanyi bukomeye cane bwaranze ico gihe ni igitero c'abaroberi ba CNDD mw'ikambi y'abateshejwe izabo Icampazi ni muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza, kw'ihinguriro ry'icayi Iteza no kw'ikambi y'abateshejwe izabo Ibugendana. Ibitero vyahitanye abatutsi hafi 1000. Muri Ruheshi mu 1995 harabaye ubwicanyi bukomeye muri kaminuza y'u Burundi buhitana abanyeshure batari bake b'abahutu, havugwa igitigiri c'abanyeshure barenga 100 bahapfiriye. Mu bice bitandukanye vy'igihugu naho amaraporo y'ico gihe yavuga abahutu bafatwa n'igisirikare bakicwa. Biragoye kumenya ibitigiri vy'abapfuye muri iyo myaka, ariko indiri z'abahutu n'abatutsi zarahahoneye bishwe n'abasirikare, abaroberi be n'urwaruka rw'imigambwe itandukanye Sans Echec, Sans Defet ndetse n'ikitwa Jedebu. Ukwinubana no kunyinyurana ku mukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere b'ico gihe kwabonekeye kandi mu bijanye n'imigenderanire. Akarorero mu nama igiriya 32 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ibizwe nka OUA yabereye muri Yaounde mu gihugu ca Cameroon muri Mukakaro mu 1996. Uburundi bwaserukiwe n'imirwi ibiri y'intumwa de delegation, umurwi urongowe na Perezida Ntibantunganya n'umurwi urongowe n'umushikiranganje wa mbere Antoine Nduwayo. Mu nama mpuzamakungu zakurikiye cane zitumbereye gufasha kugarukana umutekano mu Burundi niho ibintu vyagiye kuyangara. Leta igeze hanze yavuga rumwe mu gusaba ko amakungu yorungika abafasha gukurakurana. Leta igeze hanze yaravuga rumwe mu gusaba ko amakungu yorungika abafasha kugarukana amahoro. Ico gihe havurwa cane inteko mvamakungu, ariko abagize leta bagarutse mu gihugu imvugo ikaca ihinduka, bamwe bakemera umuzo w'abasirikare b'abanyamahanga abandi bakavyiyamiriza. Muri ico kiringo cose Perezida Ntibantunganya yakekwa ko akorana n'imigwi itera igihugu mu gihe umushikiranganje wa mbere yari yizewe n'igisirikare. Muri Gitugutu mu gaturuturu ko kuwa 21 mu Kakaro mu 1996 ibara ryaraguye, abaroberi batera ikambi y'abateshejwe izabo Ibugendana bica abayibamwo barenga 640 barimwo abana bakenyezi n'abatamakazi. Kwa 23 mu Kakaro 1996 mu birori vyo gushingura abaguye Ibugendana, Perezida Ntibantunganya yarahishikiye yakirwa n'induru be n'imyiyerekano y'imiryango yabuze, bituma asubira inyuma adashoboye kuba mu gikorwa co gushingura abagandaguwe. Umushikiranganje wa mbere niwe yahagumye araserukira leta.
Iryo joro nyene Perezida Ntibantunganya yahungiye mu biro vy'uwuserukira Amerika mu Burundi. Umukuru w'inama nshingamateka n'abashikiranganji bo muri FCD canke Mouvement Presidentiel bahungira mu buserukizi bw'Ubudagi. Bukeye umugambwe UPRONA waramenyesheje ko ukuye icizere kuri Perezida Ntibantunganya kandi ko wisokoye muri Convention de Gouvernement. Muri ico gihe imyiyerekano yari urutavanako mu gisagara ca Bujumbura isaba ko Perezida Ntibantunganya yotanga imihoho. Inyuma y'umutaga wo kuwa 25 Mukakaro mu 1996, umushikiranganji wo kwivuna abansi Lieutenant Colonel Filimini Sinzoyiheba yaramenyesheje ku nsamirizi na televiziyo y'u Burundi ko abasirikare b'u Burundi bafashe ingingo yo gusubiriza Perezida Ntibantunganya yaboneka nk'uwataye amabanga yiwe demissionnaire. Leta yiwe ikaba itari gishoboye gukingira abarundi kandi ko abasirikare bahisemwo Perezida Pierre Buyoya ngo asubire kurongora Burundi. Bukeye umushikiranganji wa mbere Antoine Nduwayo yaratanze imihoho anamenyesha ko leta yiwe yananiwe kugarukana amahoro n'umwumvikano mu gihugu. Nkuko vyari vyaragenze mu 1966 aho kunyinyurana ku mwami Ntare wa gatanu Ndizeye n'umushikirangoma wa mbere Kapiteni Michel Micombero kwavyaye itembagazwa ry'umwami. Niko vyagenze haciye imyaka 30. Inyinyurana ry'umukuru w'igihugu Sylvestre Ntibantunganya n'umushikiranganje wiwe wa mbere Antoine Nduwayo ryavyaye itembagazwa ry'intwaro ya Sylvestre Ntibantunganya. Antoine Nduwayo yavutse mu mwaka w'1942 mu ntara ya Bururi. Uretse kuba umushikiranganje wa mbere yarajejwe yandi mabanga akomeye muri CPGR no mu gisata c'amabanki. Ku myaka 77 y'amavuka Antoine Nduwayo niwe akurira abigeze kuba abashikiranganje ba mbere bakiriho. Umushikiranganje wa mbere Pascal Filimini Ndimira 1996-1998. Kuwa 31 Mukakaro 1996, inyuma y'iminsi 5 gusa agarutse ku butegetsi, Perezida Pierre Buyoya yaragenye Pascal Filimini Ndimira mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere. Ico gihe nta bwirizwa shingiro ryariho kuko ryari ryahagaritswe mu itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Ntibantunganya. Itegeko rigena umushikiranganji wa mbere Ndimira ryaratomora ko ajejwe kurongora leta. Ivyatevye kuwa 13 Nyakanga 1993, itegeko bwirizwa ry'umukuru w'igihugu Decret Loi ryaratomoye kurusha amabanga y'umushikiranganje wa mbere, rikaba ryimuye uduce tutari duke tw'ububasha umushikiranganje wa mbere yahabwa n'ibwirizwa shingiro ryo mu 1992. Mushikiranganje wa mbere Filimini Ndimira yari ameze nk'umushikiranganje wa mbere wo kuri Republika ya gatatu Adrien Sibomana yava mu mugambwe w'umukuru w'igihugu PRONA, mu gihe yindi migambwe yari yahagaritswe mu mwanya wa mbere yava mu bwoko butandukanye n'ubw'umukuru w'igihugu yava mu ntara ya Ngozi itandukanye n'iy'umukuru w'igihugu intara ya Bururi. Yarafise ububasha hanini akura mu cizere c'umukuru w'igihugu. Leta ya Pascal Filimini Ndimira yari itandukanye cane n'izo yasubiriye. Ntavyo kunyinyurana vyasubiriye kuba muri leta yose yavuga rumwe n'umukuru w'igihugu. Ibibazo vy'umutekano vyarabandanije kuko ikirobere ca CNDD cagomye gikora ibitero. Iyo leta yarahagaritse yamirwa itandukanye y'urwaruka rw'imigambwe. Ubwicanyi burahagarara mu gisagara ca Bujumbura. Mu vy'ubutunzi leta ya Filimini Pascal Ndimira yakoze mu gihe kitoroshe namba kuko Burundi bwari bwafatiwe ibihano bikomeye n'ibihugu bibanyi embargo économique et sur les armes. Mu bijanye no kurondera amahoro, leta ya Pascal Filimini Ndimira yaratunganije ibiganiro
vyinshi hagati mu gihugu. Mu mpisho harabaye intango y'ibiganiro na CNTD, ariko ku mugaragaro hari hemewe ibiganiro vyo mu gihugu gusa. Ivyo biganiro nivyo vyavyaye amasezerano ya leta y'imfatakibanza bita Accord sur la plateforme du régime de transition, yasinywe hagati y'inama nshingamateka na leta kuwa 6 Ruheshi mu 1998. Ayo masezerano ni nayo yavuyemwo ibwirizwa shingiro ry'imfatakibanza Acte constitutionnel de transition. Iryo bwirizwa shingiro ryarafuse ikibanza c'umushikiranganje wa mbere, rizana ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu, umwe yajejwe ibibazo vya politike, uwundi ajejwe ibibazo vy'ubutunzi. Ni gutyo muri Mukakaro mu 1998 Pascal Firmin Ndimira yarangije amabanga yiwe y'umushikiranganje wa mbere. Leta yakurikiye yarimwo ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu, Frederic Bamvuginyumvira na Mathias Sinamenye. Dr. Engineer Pascal Firmin Ndimira yavukiye mu ntara ya Ngozi mu 1956. N'incabwenge ikomeye y'u Burundi. Uretse kuba umushikiranganje wa mbere, yararongoye kaminuza y'u Burundi, yaranabaye umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi muri leta ya Anatole Kanyankiko. Ari mu bashinze kaminuza y'Ingozi, ari no mu bashinze ikigega ca Cofide co kuziganya no kuguranana. Ubwenge bwiwe burazwi no mu makungu, aho yahavuye agenwa na perezida wa Togo kumubera umuhanuzi adasanzwe mu bijanye n'ubutunzi. Pascal Firmin Ndimira azwi nk'umukozi ataruha, ku buryo akiri muto kaminuza hadutse igisokozo gishasha ngo ico utabonye Ndimira mu gitanda. Pascal Firmin Ndimira aracari muzima. Mu gusozera, kuva ku ntwaro ya perezida Melchior Ndadaye gushika mu 1998, umushikiranganje wa mbere yagumye yemewe nk'urongoye leta, akaba udasangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu. Mu ntumbero yo guhumuriza abatari mu bwoko bw'umukuru w'igihugu, perezida Ndadaye yanagenye umushikiranganje wa mbere badasangiye umugambwe, mu ntumbero yo guhumuriza abo yatsinze mu matora naho ataco vyahinduye mu njyane z'ico gihe. Ivyo yabikoze atakibimutegeka, bikabonaboneka ko yabandanije ku ntumbero yasizweho na perezida Buyoya kuva mu 1988. Abakuru b'ibihugu bamukurikiye Cyprien Ntaryamira na Sylvestre Ntibantunganya bo bagenye leta bisunze amasezerano bagiraniye n'abo batavuga rumwe. Ayo masezerano yabategeka kugena umushikiranganje wa mbere badasangiye ubwoko kandi batava mu mugambwe umwe. Ku ntwaro ya perezida Ntibantunganya, ayo masezerano yatumye havuka ukunyinyurana kudasanzwe hagati yiwe n'umushikiranganje wa mbere, binavyara itembagazwa ry'ubutegetsi. Perezida Buyoya agarutse ku ntwaro yabandanije ingendo yo kugena umushikiranganje wa mbere badasangiye ubwoko naho atategeko ryabimutegeka. Ico yahinduye nuko yagenye uwo basangiye umugambwe. Ikiboneka mu bashikiranganje ba mbere bose bagiye baraboneka muri Republika nuko bari bafise intumbero yo guhumuriza umurwi kanaka ushobora kutizera umukuru w'igihugu. Hakiriho umwami, umushikirangoma wa mbere yategerezwa kugira icegera ciwe badasangiye ubwoko. Kuva mu 1988 umushikiranganje wa mbere ntiyigeze asangira ubwoko n'umukuru w'igihugu. Kenshi n'ikibazo c'intara carajamwo mwigenwa ryiwe. Mbega ibwirizwa shingiro rya Nkurunziza naryo ritegura umushikiranganje wa mbere ameze gute? Kubera iki hiyumviwe gusubizaho urwo rwego inyuma y'imyaka 22 rutakibaho? Ni akahe kamaro urwo rwego rushobora kumara? Ni iyihe ngorane rushobora guteza inyuma ya 2020? Ivyo bibazo tuzogerageza kuvyishura mu gice ca kane kizorangiza runo rutonde rw'inkuru zijanye n'abashikirangoma ba mbere be n'abashikiranganje ba mbere b'u Burundi. Nkuko twama turangiza izi nkuru za kahise, ufise ico yosokoramwo ntatinye kukiturungikira azoba akoze.